Mbere yacu gutwara league ishoboke ifo gutsinda umugwi runani kuko niwe mugwi ngaha sur papier nibaza yuko kuva na kera wamye uri favori. Inyuma yo gutsinda umugwi wa Remesha mu rukino rwa mbere, umugwi wa GYMKHANA ubandanya witegura. Umumenyereza Crystal Gatabazi aratubwira uburyo biteguye na cyane ku rukino ruzobahuza ku munsi wa Mungu n'umugwi w'urunani. Umugwi nturi invincible n'abakinyi bakomeye, tuzogerageza ico cyambere tuzi nuko baraturazi point fort zabo, turazi les points faibles zabo. On doit trouver rero les points faibles zabo kugira tuzikorere ko pour avoir un match facile, kandi turazi yuko effectif atari kirenga cyane muga nkuko mwabibonye mu match aheruka ngo turakinisha abakinyi bashika 10 12 même bakarenga. None cyo gituma twebwe tugerageza kurondera des match facile kugira abakinyi bose bakine. Ikindi naco nuko mwarabonye yuko muri pré-saison twagerageje gushika mu deux fois muri finale, c'est-à-dire twaragerageje byaradufashije cyane ko abakinyi babona ko bashobora gukina mu samedi n'ama dimanche. Ivyo nibaza ko bizodufasha cyane. Clark nkuko mubibona n'umukinyi yaje ava mu mugwi wa Mutanga United, yego nkishika mu match ya mbere yarafise menshi mugabo n'umukinyi yiga n'ingoga, n'umukinyi kandi yumva kandi n'umukinyi atahura. Umukuru w'umugwi wa GYMKHANA Anise aratubwira uburyo biteguye na cyane ko bashira imbere ishaka mu nkino zose za league zigiye kuba ziza. Kuri twebwe gutangurira ku ntsinzi ni ibintu byiza cyane, bisigura yuko ubwa mbere ko abakinyi bacu biteguye neza, hanyuma bigasigura kandi yuko mu bizokurikira bazobijamwo bafise morale, bumva baremye kubera ingufu ziba zabonetse za mbere, baca bagenda bari confiant bafise umwizero ko bashobora gukora n'ibindi vyiza. Umukinyi wese yiyantrena kubera atera imbere yevoliwe, ubonye rero ukuragira ama double biguha ingufu zo kubandanya ukora ubona ko ivyo ukora bitanga umusaruro mwiza. Twarabonye amakosa twakoze mu mukino wa mbere, nibyo turizera ko tuzoyakosora. Hama nkuko mubizi twese twinjira mu kibuga turi batanu mu guhiganwa, nishaka turarifise murabizi, ndibaza turi confiant ko tuzotsinda match.